Reka nsubire ndaguhe ikaze nshuti munywanyi wacu kuri wowe wumviriza amakuru n'ibiganiro dutambutsa kuri imbonesha kure yacu ari nayo yanyu ya Burundi News TV. Aka kanya tukaba tugarutse ngo tubashitseko amakuru akomeye cyane ahejeje kudushikira nga mu gihugu cacu Burundi. Ndabwira ukuri ngira ijoro ribi cyane mu gihugu c'u Burundi aho umukuru w'igihugu nyiricubero Major Evariste Ndayishimiye yashikaga ku kibuga c'indege citiriwe Mercure Ndadaye i Bujumbura. Amakuru adushikira nuko ibitero vy'umwansi vyari vyagabwe kuri icyo kibuga c'indege vyahejeje kwankwa na bamwe mu basoda bagendanira umukuru w'igihugu nyiricubahiro Major Evariste Ndayishimiye. Turaza kubigaruka ko mu makuru akomeye cyane ahejeje kudushikira nga mu gihugu cacu Burundi. Reka nsubire ndaguhe ikaze nshuti munywanyi wacu kuri wumviriza amakuru n'ibiganiro dutambutsa kuri imbonesha kure yacu ari nayo yanyu ya Burundi News TV. Tukaba tugarutse ngo tubaye ikaze kuri mwese mwumviriza aya makuru muherereye irya nino ku migabane y'amakungu ya kure, abatwumviriza muherereye irya nino mu karere k'ibiyaga binini. Namwese mwumviriza amakuru yacu muherereye nga mu gihugu cacu Burundi turabaye ikaze, abatwumviriza muherereye Muramvya, abatwumviriza muherereye Gitega, nayo mwese mwumviriza aya makuru yacu muherereye mu bisata bitandukanye vy'igihugu turabaye ikaze muri ibi biganiro n'amakuru dutambutsa kuri Burundi News TV. Nizere ko wahejeje gupyonda ijambo sabone, kuba tarabikora aka niko karyo ndagusaba manuke musi iyi video urabanditse ijambo sabone upyonde ko uraca urabona arakazujya nawe nyene upyonde ko hamba tuje turabana mu makuru n'ibiganiro dutambutsa kuri imbonesha kure yacu ari nayo yanyu ya Burundi News TV. Ngiri joro ryari ryabaye ribi cane mu gihugu c'u Burundi inyuma yuko abasirikare bagendanira umukuru w'igihugu bahejeje gukora ibara ku kirimba c'umukuru w'igihugu nyandicubahiro Major Evariste Ndayishimiye agaca yimukira mu kirimba gishasha mu Kirundo. Kuri rigerekerezo habaye amateka akomeye cyane mu gihugu c'u Burundi nyuma yuko igitero kaminuza c'umwansi wa neva yari gihejeje gushika. Mwarumvirije umugambi wa kudeta mu gihugu c'u Burundi mu gihe umukuru w'igihugu nyiricubahiro Major Evariste Ndayishimiye yashika muri Arabia Saudite. Amakuru adushikira nuko igitero cyari cyateguriwe ku kibuga c'indege i Bujumbura. Umugambi w'umwansi waciye ufatwa nyuma yuko umukuru w'igihugu habonetse umugenderanira yatahuye uko vyose vyateguwe. Ivyo vyose vyabaye nyuma yuko umushikiranganje wa mbere Ndirakobuca batazira Ndakugarika ariwe yatanze amakuru ku bagendanira umukuru w'igihugu. Ni nyuma yuko vyari vyabaye ngombwa ko umuhanuzi wa General Prime Niyongabo n'umuhanuzi w'umukuru w'igihugu nyiricubahiro Major Evariste Ndayishimiye batavuga rumwe. Vyabaye ngombwa ko umuhanuzi w'umukuru w'igihugu kuri ubu ngubu yaciye atanga amakuru. Amakuru akomeye cyane nuko umwe mu bahanuzi bahora banurira umukuru w'igihugu yari yamubwiye ko atagomba kururikira mu gihugu c'u Burundi, ko yururukira mu gihugu ca Tanzania hama bagaca bararaba ibijanye n'umutekano, akabanza akarungika abasirikare babizirwa akabanza bakaraba neza ibijanye n'umutekano ku kibuga c'indege citiriwe Mercure Ndadaye. Amakuru adushikiye aka kanya nuko ibihangange mu vyari vyinyegeje muri ako karwi ko kugandagura umukuru w'igihugu no kumuhagarika umutima nk'uko bahagaritse uw'umuhisi Petero Nkurunziza kuri ubu ngubu ataho uwo mugambi wagiye. Hari amakuru dufise ko hari abasoda barungitswe i Kirundo. Amakuru adushikiye nuko mu Kirundo abo basirikare bajanyweyo n'umugenerale akomeye cyane nga mu gihugu c'u Burundi. Turaza kubigaruka ko mu makuru akomeye cyane ahejeje kudushikira nga mu gihugu cacu Burundi ni nyuma yuko ico gitero cyatangajwe n'umukuru w'igisoda nga mu gihugu c'u Burundi General Prime Niyongabo. Umukuru w'igihugu nyiricubahiro Major Evariste Ndayishimiye agishika ku kibuga c'indege ibintu vyayangaye nyuma yuko abo ba generale bakomakomeye bari bafise inkoho ahantu hatazwi, kandi nanone umwe mu bahanuzi ntiyari yatahuye ibijanye n'ivyo vyabaye. Biravugwa ko umushikiranganje wa mbere Ndirakobuca ariwe yatanze amakuru ku bagendanira umukuru w'igihugu. Turaza kubibashitsa ko mu makuru akomeye cyane ahejeje kudushikira mu gihugu c'u Burundi. Ni nyuma yuko nyiricubahiro Major Evariste Ndayishimiye umukuru w'igihugu c'u Burundi kuri ubu ngubu ari kumwe n'umutambukanyi wiwe bashitse kuri ubu ngubu bari baganutse mu gihugu kuri uyu wa 12 Munyoni umwaka wa 2023 avuye mu rugendo rw'akazi rwamushikanye muri Arabia Saudite.
Amakuru abandanya kudushikira kuri ubu ngubu nuko aragomba kugirira urugendo ahantu ku bitaro bikomeye cyane mu gihugu c'u Burundi. Umugambi uracakomeje wo kugandagura umukuru w'igihugu nyuma yuko ibi vyose bishikiye. Iruhande nuko amakuru akomeye cyane ari kwitaba ibikorwa vy'inama yahuza abakuru b'ibihugu vya Afurika muri Arabia Saudite. Nyenicubahiro Evariste Ndayishimiye yarateye igikumi ku masezerano yo gushikirana Uburundi mu gisata c'amagara y'abantu biciye mu kigega c'iterambere ca Arabia Saudite. Amafaranga angana n'imiliyoni 50 z'amadolari y'amanyamerika kugira ngo ibitaro vyitiriwe umwami Khaled Khaled bisanurwe kandi vyagurwe. Nyenicubahiro Evariste Ndayishimiye yarabonanye yongera araganira n'indongozi zitandukanye muri ico gihugu. Umukuru w'igihugu c'u Burundi yarabonye umukuru w'igihugu wa Etne Esai Afrique aho yaboneyeyo akaryo ko kugerageza nanone nako guteza cane Nyenicubahiro Evariste Ndayishimiye. Asanzwe arongoye umuryango wa EAC ku ntambwe nziza igihugu c'u Burundi kiteze ko mu gusimbataza amahoro mu gihugu no gufashanya mu bijanye no kugarukana amahoro n'umutekano mu bindi bihugu. Ariko amakuru akomeye cane ahejeje kudushikira ibisiko biri n'ububeshi no kuyovya abantu. Mwarumvirije ko hari ingabo ziriko ziradandazwa muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo. Izo ngabo abasirikari b'u Burundi bariko barahura n'ibibazo bikomeye cane bidasiguritse. Ni nyuma yuko ibi vyose ari umugambi wateguwe n'umukuru w'igihugu Nyenicubahiro Evariste Ndayishimiye hamwe n'umukuru w'igihugu ca Kongo Felix Antoine Tshisekedi. Mu masezerano bagiranye kuri ubu ngubu umusirikare w'u Burundi adandazwa amadolari ashika 200. Ariko uwo musirikare ntabwo aronka ayo mahera nk'uko tubandanya kubishikirizwa na bamwe mu basirikare barungitswe muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo. Amakuru adushikiye mu bijanye nuko umukuru w'igihugu yoba ari mu bijanye muri uyu muryango wa EAC. Ibi vyose biravugwa ko ari intambwe igihugu c'u Burundi cyageze ko, ariko nanone bikaba bigaragara ko haribonekezamwo imbogamizi. Ububeshi buteye ubwoba kandi abene igihugu bariko baragandagurwa. Vyabonywe ko kandi gusaba ko Uburundi bwobera akarorero n'ibindi bihugu bikiri mu nzira yo kurondera amahoro n'umutekano mu gusimbekaniza ivyo bihugu umuvyeyi nanone n'ubuhinga mu Burundi bwakoreshejwe kugira ngo bushike kuri iyo ntambwe nziza yabigezeko. Amakuru adushikira nubwo vyavuzwe gutyo, bamwe mu bavuga rumwe n'ubutegetsi batomora ko ibi vyose ari ububeshi. Nyenicubahiro Evariste Ndayishimiye akaba kandi yaraganiriye n'umunyamabanga mukuru w'umuryango w'Abayisilamu ku isi kuri ubu ngubu rero Mohamed Aris, aho yari nawe nyene yekeje Uburundi mu bijanye n'umubonano mwiza urangwa hagati y'amadini atandukanye ari mu gihugu c'u Burundi. Mohamed yamenyesheje ko amakungu atangara abonye mu Burundi hatunganywa amasengesho ahuriramwo amadini. Ibi vyose ntibazi ibiriko biraba mu gihugu c'u Burundi. Ndi gute uwahoze ari umushikiranganje wa mbere Generale Bunyoni yakagirwa n'icaha cyo gukoresha amangitengete kandi igihugu c'u Burundi kizwi ko gisenga? Amakuru adushikira nuko ibi bihangange vyose bikoresha umwuka mubi. Icuka cibi kibonekeza mu gihugu c'u Burundi kirakwiye gufutwa nyuma yuko hibonekeza ko igihugu c'u Burundi bagifisiye ikizere gikomeye cane. Amakungu nk'uko atangara abonye mu Burundi hatunganywa amasengesho ahuriramwo amadini yose, ariko harirengagizwa umugambi ukomeye cane w'uko hari ibihangange mu gihugu c'u Burundi bikoresha imyuka mibi. Arabakoresha amangitengete nk'uko mwumvirije ko Generale Bunyoni yoba yaragerageje kubikoresha atembagaza ubutegetsi. Mu ntumbero yo gushigikira uwo mubano mwiza urangwa hagati y'amadini mu Burundi, Mohamed yamenyesheje ko azoshigikira ibikorwa vyo kubakwa igicaniro gisanzwe caramaze gutangura kubakwa mu ntara ya Gitega. Yongera ashikiriza icifuzo c'uko yoba ari kumwe n'abarundi ku munsi wo kwinjira icese y'iyo nyubakwa igicaniro.
Amakuru akomeye cyane hejeje kudushikira nuko hari ibihangange byatanguye gushira mu majwi umukuru w'igihugu General Major Evariste Ndayishimiye nyuma yuko bumvirije ibijanye n'ibiganiro umukuru w'igihugu yagiranye n'abo bakuru b'ibindi bihugu. Amakuru adushikiye nuko kuri ubu ngubu kuri iki gicaniro ibintu vyaba bigiye kuyangara mu gihugu c'u Burundi. Ni nyuma yuko umukuru w'igihugu afise urugendo ku bitaro bikomeye cyane mu gihugu c'u Burundi. Kuri ubu ngubu umugambi wo gutembagaza ubutegetsi woba ugiye gutangura kandi ugashirwa mu ngiro. Mwumvirije tekinike General Major Evariste Ndayishimiye yoba ahejeje gukoresha nyuma yuko yashika ku kibuga c'indege i Bujumbura. Abari bategereje ko agandagurwa n'abandi bari bategereje ko atembagazwa ku butegetsi, ivyo vyose vyaciye bihera. Ariko umwe mu bagenerale twaganiriye yavuze ko ibintu vyaba bigiye kuja vyayangara nyuma yuko General Prime Niyongabo yoba yarateguye ibi vyose mw'ibanga rikomeye cane n'igisoda. Kuri ubu ngubu bakaba catanguye imigumuko. Amakuru adushikira nuko itegeko ribwira umukuru w'igihugu nyir'icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye ko agomba gufata ingingo yo kugarukana abana b'u Burundi barungitswe muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo. Bitabaye ivyo ibintu biraheza kuyangara mu gihugu c'u Burundi. Umugirwanyezi no gushingura umuhisi kuri ubu ngubu Major Ernest Gashiramwe woba ugiye kuba ibintu bikomeye cyane ku mukuru w'igihugu nyir'icubahiro Evariste Ndayishimiye. Urupfu ruteye ubwoba ku basoda bariko baragandagurirwa muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo mu ntambara nyuma yuko bari kujya ku rugamba, ariko mu nyuma bagasanga bari bonyine igisirikare ca FARDC cabataye ku rugamba. Amakuru adushikira nuko abasirikare b'u Burundi bashitse Kicanga bagiye mu ntambara ikomeye cyane ihuza umurwi wa M23 hamwe n'igisirikare ca FARDC n'insoresore zitwaje ibigwanisho bita wazalendo. Amakuru adushikiye nuko izo ngabo z'u Burundi zinjiye mu rugamba, abandi basore bari ngaho baca barahunga, naho igisirikare c'u Burundi kiravye inyuma gisanga casigaye conyine. Amakuru yadushikiye nuko ingabo z'u Burundi ziri kurungikwa mu rugamba nyuma yuko igisoda ca FARDC cyoba ariko kitari kwibonekeza ko mu rugamba. Amakuru adushikiye nuko abariko barafatwa mpiri Burundi buriko burahakana ko ubwo barungitse muri iyo ntambara. Birabaje cyane ivyo twaraye tubonye ku mujenerali akomeye cyane yaguye ku rugamba. Haravuzwe amakuru ko atamusoda arungikwa muri ico gihugu nyene, ariko M23 ihejeje gufata ingingo ikomeye cyane yo gufata mbere bijanye n'abo basirikari bo Burundi bibonekeza mu bikorwa vyo kugwanya umuhari wa M23. Turibaza niba M23 irwana n'u Burundi. Oya, M23 irwana na FARDC n'izindi nkozi z'ibibi zitwa wazalendo n'abandi baterankunga batandukanye. Amakuru akomeye cyane adushikiye nuko umukuru w'igihugu nyir'icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye yoba yaratanguje uruganda canke agatanguza imishinga itandukanye y'urudanazwa rw'abasoda mu gihugu c'u Burundi. Haribonekeje ububeshi buteye ubwoba mu gihugu c'u Burundi ko umusirikare azova muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo azoca arungikwa muri Somalia mu butumwa bw'amahoro. Ariko ibi vyose murazi ko ubwo butumwa bwo muri Somalia buzarangira mu mwaka w'2024. Kuri ubu turagerereye ivyo bihe rero. Amakuru adushikiye nuko izo ngabo zoba zarabeshwe. Abasirikare b'u Burundi batanguye gutoroka igisoda nyuma yuko yibonekeje amakuru akomeye cyane yuko bamwe bari kugwa ku rugamba bataboneramwo inyungu. Igihugu carabatereranye nyuma yuko ufashwe mpiri u Burundi uca bumuhakana bukavuga ko atari umusoda wabwo. Naho twarumvirije amakuru akomeye cyane ajanye n'abo basoda bariko barafatwa bagatanga iyo bavuye, aho basigurira ko barungikwa mu gihugu c'u Burundi ariko barungikwa mu gihugu ca Kongo. Vyaravuzwe ko kuri ubu ngubu abasoda baturuka ku kibuga c'indege i Bujumbura bambaye impuzu z'igisirikare ca FARDC. Nyuma yuko hibonekejemwo ko igihugu c'u Burundi coba kiriko kiradandaza abo basirikare buri umwe amadolari 200.
ariko abaryango ntibariko barabona n'impozamarira ku babuze ababo. Turiko turabandanya mu kubikora ko amatoza ku vyerekeranye n'izo dosiye, turabandanya tubashitsa ko amakuru akomeye cane, turacyari kubagirira amatohoza. Amakuru akomeye cane avuga ko umukuru w'igihugu nyiricubahiro General Major Evariste Ndayishimiye yoba agiye kugandagurwa, turaza kuyagarukako mu bintu bikomeye cane. Inyubakwa iherereye ahantu twarungikiwe n'umwe mu bahoze ari umusoda mu gihugu c'u Burundi, kuri ubu yahungiye mu makungu, ahejeje kudushitsa ko amakuru akomeye cane turibuze kugarukako mu biganiro vyacu vya misi yose ido n'ido. Turaza kubabwira ikiriko kiratuma General Alain Bunyoni asabirwa umunyororo wo guherayo, n'ibindi bibandanya bidushikira turaza kubibashitsako ku bijanye n'izo operasiyo ziriko zirakorwa mu gihugu c'u Burundi. Wowe ico usabwa, manuka musi y'iyi video urabanditse ijambo sabona upyondeko, uraca urabona ari akazu ujya nawe nyene upyondeko, hama tuje turabana amakuru n'ibiganiro dutambutsa kuri iyi mboneshakure yacu. Iyi ni Burundi News TV.